Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri hano kuri jewe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya kugira ngo nsangire namwe umwanya wo kuyaga tuyage ku ijambo ry'Imana nuko duheze turabe umwanya mutoya ubuzima bw'integuza hamwe n'ubutumwa bwiwe. Ubuzima bw'integuza, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'ubutumwa bwiwe. Harico gituma ngomba gusoma muri Maraki igice ca 4 umurongo wa 5 n'uwa 6 ahavuga ngo umve nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje uwo munsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Uwo niwe gisanganya azosanganya imitima ya base n'iy'abana kugira ngo noye kuzoza ngatera isi umuvumo. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Iki gisomwa ni isezerano ryo kuza kwa Eliya umuvugishwa n'Imana imbere yuko haza umunsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo imbere yuko haza igihe c'akababaro gakomeye ariko kazoba mu kimpumbi c'indwi, mu gahe gato agahe kagufi ko mu kimpumbi c'indwi. Rero imbere yuko haza akababaro gakomeye, Imana isezeranye kurungika umuvugishwa n'Imana Eliya, imurungitse gukora igikorwa c'Imana. Haravuga ngo ubwo niwe gisanganya azosanganya imitima ya base n'iy'abana. Turabona ko mu kuza kwa mbere kwa Kristo turabona ko n'Imana nayo yarungitse Eliya, ari we yateguriye inzira umwami. Kandi muri Maraki nyene mu gice ca 3 haratubwira ku nteguza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ndetse haratubwira no ku kuza kwa Kristo ukuza kwiwe kwa mbere. Havuga ku gukurikira mu gice ca 3 umurongo wa mbere ukabandanya muri Maraki. Umve ngira ntume integuza yanje indoraniriza inzira imbere yanje, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe. Hariwe ntumwa y'isezerano munezerererwa, iharaje niko uhoraho nyen'ingabo agize. Aha tuhafise isezerano ryo kuza kw'integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, aje kugira ngo ategure abantu, abategurire ukuza kwa Mesiya. Ndetse n'umuvugishwa n'Imana Yesaya mu gice ca 40 umurongo wa 3 kabandanya yaravuze ngo ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'uhoraho mu bugaragwa, musendere Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. Umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa. Ahari udutumba hazotega, uduhogoro ducike ikiyaya, maze ubwiza bw'uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobonera rimwe, kuko akanwa k'uhoraho ariko kabivuze.
buno buvugishwa bwaba ubwo muri Yesaya mu gice ca 40 umurongo wa 3 ukabandanya, ndetse n'ubwo muri Maraki igice ca 4 umurongo wa 1, ubwo buvugishwa bwose bwashikijwe na Yohana Umubatizi, hari nawe umumarayika mukuru Gaburiyeli yashingiye intahe ababwira Zakariya igihe yamubwira ko azovyara umwana amuvyarana n'umugore wiwe Elizabeti, nuko akaba umuvugishwa n'Imana, ariko avuga kuri uwo mwana. Umumarayika mukuru Gaburiyeli nuko yabwiye umuherezi Zakariya. Dusome rero ngaha igihe umuherezi Zakariya yahura na marayika mukuru Gaburiyeli mu gice ca mbere muri Luka murongo wa 11 ukabandanya, haravuga ngo maze umumarayika w'Umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza ku mibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbarwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'Umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera ahereye kuva mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'Umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima ya base n'iy'abana n'intabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira Umwami Imana ubwoko burorane. Aha umumarayika mukuru Gaburiyeli yerekana uno mwana umuherezi Zakariya yari kuronka, amwerekana nk'umuvugishwa n'Imana, amwerekana kandi nka Eliya yasezeranye ko azoza afise impwemu n'imico uburanga bwa Eliya, kugira ngo ahindukirize imitima ya base kuyabana, no kuvuga ngo ahindukirize imitima ya base bo mu vyagezwe ayihindukirize ku kwizera kw'abakristo, ukwizera kw'intumwa ari bo bana. Nuko bityo rero turabona ko Yohana Umubatizi yari kuza avuga ubutumwa, ategura abantu, abategurira ukuza kwa mbere kwa Kristo, kugira ngo bahindukirire ku kwizera Kristo. Umwami wacu Umwami Yesu Kristo nawe nyene yarashingiye intahe Yohana Umubatizi. Yaravuze ngo kandi nimuba mushaka kuvyemera, niwe Eliya, numwe Eliya yavugwa ko azoza, mu gice ca 11 murongo wa 14 muri Matayo, ndetse no mu gice ca 17 murongo wa 10 kugeza ku wa 13. Naho nyene turafise ikiganiro abigishwa bagiranye n'Umwami Yesu Kristo, ahavuga ku gukurikira. Abigishwa baramubaza bati, none rero niki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Yesu arabishura ati, Eliya azoza koko aroranye byose neza, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamwegiriye uko bagomba kose. Uko niko n'Umwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Bo n'abigishwa batahura ko yababwiye Yohana Umubatizi. Rero mwumve ingene mu ncuro zibiri zose Yesu avuga afoboye kuri Yohana Umubatizi, kandi akamwerekana nka Eliya yari kuza muri ico gihe ategurira inzira Umwami mu kuza kwiwe kwa mbere. Ariko yamara ntiyitwa Eliya, ariko yitwa Yohana, integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Ariko
mpemu w'Imana mpemu yera ari muri Yohana umubatizi yereka ko ubukozi bwa Eliya biciye muri Yohana umubatizi. Nico gituma yaje afise ububasha hamwe na mpemu ya Eliya, afise ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwa gatatu k'ubukozi bwa Eliya, kuko ubwa mbere bwagizwe na Eliya w'itishubi. Ukugaragara kwa kabiri k'ubwo bukozi kwari kuri mu muvugishwa n'Imana Elisa, ari we yari umusubirizi w'umuvugishwa Eliya. Abana babiga ivy'ubuvugishwa igihe babona Elisa acamwo kubiri Yorodani akoresheje umutamana wa Eliya, bavuze ngo mpwemu ya Eliya yimukiye kuri Elisa. Hanyuma inshuro ya gatatu ubwo impwemu y'ubukozi ya Eliya yaje ku muntu, yaje kuri Yohana umubatizi. Niwe yabaye umwe Eliya yasezeranwa muri kijya gihe kugira ngo ategurize ukuza kwa mbere k'umwami, ukuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi turafise isezerano mu gihe ca nyuma, imbere y'uko hatangura umunsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba, imbere y'uko hatangura ikimpombe c'indwi, turafise isezerano y'uko Eliya azoza imbere y'umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba w'uhoraho, imbere y'akaborero gakomeye, kugira ngo agarure imitima y'abana ku kwizera kwa base intumwa. Hanyuma abantu bamaze kugarurwa bazoca binjira ku munsi wa nyuma, nyuma y'uko Eliya azoba yamaze kuza, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kuko integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo izifise impwemu hamwe n'imico ya Eliya. Revera William Marion Branham, marayika w'uhoraho yaramwiyeretse, marayika w'isezerano, mu mwaka w'igihumbi amajana 933 ku ruzi Ohio, mu birere vyo ngaho hantu. Aramubwira ngo nk'uko Yohana umubatizi yabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo, ati nawe uzoba integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni ukuvuga yerekanwe nk'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Revera William Marion Branham we yaje afise impwemu n'imico ya Eliya mu kugaragara kwiwe kwa kane, agarura ishengero ry'umwami Yesu Kristo, arigarura ku kwizera kwa base, ukwizera kw'intumwa, kugira ngo ritegurirwe ukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda, nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza. Kuba Revera William Marion Branham integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ubutumwa bwiwe kuba buteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi nubwo atagihari muri iki gihe kuko yamaze kuva mu mubiri, ubutumwa bwiwe buratangurira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni ubutumwa bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, nibwo mu gihe ca nyuma buzoba buriko burashingira intahe ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ndetse n'ingene ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzoba. Kuko biciye mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Marion Branham Yesu Kristo yaramuvugiyemwe muri mpwemu yera, nuko atanga buno buvugishwa bujanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi kubera ko mu bavugishwa n'Imana hishushaniriza umugambi integuro y'Imana iyo ibigiye gukora, turabona ko mu bavugishwa bo mw'isezerano rya kera higaragarije ukuza kwa mbere kwa Kristo ndetse no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi turabona nk'akarorero mu mwami Dawidi, ndetse no mu mwami Salomo, ndetse no muri Yozefu umwana wa Yakobo. Turahasanga igishushanyo kiboneka neza gitahuritse cyo kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe no kuza kwa kabiri kwa Kristo.
ndetse no mu bavugishwa batandukanye bo mu isezerano rya kera nko muri Adamu, ndetse no mu muvugishwa Aburahamu, no mu muvugishwa Isaka, ndetse no mu muvugishwa Yakobo, no mu muvugishwa Mose. Turabona ko mu bavugishwa batandukanye hishushanirije ukuza kwa mbere kwa Kristo, ndetse no mu muvugishwa n'Imana Yona naho nyene hishushanirije urupfu hamwe no kuzuka k'umwami Yesu Kristo. Kandi aho niho Kristo yakuye amajambo avuga ngo rwarunganwe ntigwari guhabwa ikindi kimenyetso uretse ikimenyetso ca Yona. Nk'uko umuvugishwa n'Imana Yona yamaze mu nda y'urufi runini iminsi 3, ni nako n'umwana w'umuntu nawe yari kuba ari mu nda y'isi iminsi 3 hanyuma akazuka. Rero mwumve ingene mu bavugishwa batandukanye bo mu isezerano rya kera, mwumve ingene hashushanirijwe intambako zitandukanye z'ubuzima bwa Mesiya mu kuza kwiwe kwa mbere hamwe no mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ibintu vyashushanirijwe mu bavugishwa mu isezerano rya kera bitashikirijwe muri Yesu Kristo, muri Mesiya mu kuza kwiwe kwa mbere bizoshitswa mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero turabona kandi vyongeye n'ubuvugishwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'ubwo kuza kwa mbere kwa Kristo mu isezerano rya kera, n'amasezerano yo kuza kwa kabiri kwa Kristo nayo nyene turanayasanga no mu isezerano risha. Ndetse kandi turabona n'igishushanyo, ikigereranyo c'ukuza kwa kabiri kwa Kristo mu bantu nka mutagatifu Petero, mutagatifu Pawulo, n'umwe wese mu bamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe vy'ishengero. Turabona Kristo agaragariza ashushanirizo kuza kwiwe kwa kabiri muri Revera William Marion Branham, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Turabona ko nk'uko ukuza kwa mbere kwa Kristo kwagaragariye hamwe no kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'uko byagaragariye mu bavugishwa mu isezerano rya kera muri Revera William Marion Branham, muvugishwa integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, hagaragariye ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ndetse kandi hanashushanyirijwe n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ririko rica mu bihe bitandukanye, ibihendwe by'ishengero, hanyuma rikaja no mu gihe cibuye rikomeza imfuruka. Turabona ko Revera William Branham bwiwe yavuze ko umugore wiwe Meda ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi ko anashushanya ishengero ryiwe, ishengero yararongoye, ariryo rishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe yabayemwo ndetse no muri iki gihe ca nyuma. Kandi mwumve namwe ingene mu vyanditswe abagore bashushanya amashengero. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo rishushanirijwe mu bagore batandukanye bo mu isezerano rya kera ndetse n'abo mu isezerano risha. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo nk'akarorero rishushanirijwe muri Eva, ndetse kandi rishushanirijwe no muri Sara, ndetse kandi rishushanirijwe no muri Rusi umunyamowabokazi ububakanye na Bowazi. Kristo nawe ashushanijwe muri Bowazi, umuvyeyi umucunguzi yacunguye Noemi nawe ashushanya igihugu c'abaheburayo. Rusi nawe ashushanya ishengero ry'abanyamahanga ry'umwami Yesu Kristo. Vyongeye kandi turabona abandi bagore muri Bibiliya bashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo
ndetse n'abandi bashushanya ubwoko bw'abaheburayo. Abagore muri Bibiliya bashushanya amashengero, kandi mu yandi majambo abagore b'abavugishwa n'Imana bashushanya mu isezerano rya kera bwabo ubwoko bw'abaheburayo, ndetse kandi bagashushanya n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo bamwe bamwe muri bo. Rero mwumve namwe, umugore wa Mose ni ukuvuga urya mugore w'umunyamahangakazi w'Imidiyani, umukobwa wa Yetiro Sefora, ashushanya ubwoko bw'abaheburayo, anashushanya kandi n'ishengero ry'umwami mu ntambuko zitandukanye izo amashengero yagiye hamwe ariyunga, nuko aya mashengero araheza ahinduka igice cy'ishengero kiba imikorere y'amadini. Rero mwumva ingene kandi tubona ko abagore b'intumwa z'ibihendwe by'ishengero nabo nyene bashushanya ishengero ry'umwami rica muri izi ntambuko zitandukanye canke ibi bihe by'ishengero bitandukanye. Ndetse n'inkumi Mariya nayo ishushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero mwumve ingene abagore muri Bibiliya bashushanya amashengero, kuko muri aba bagore bashikije ibyo bishushanyo, muri bo hashushanirijwe ishengero rica mu ntambuko zaryo zitandukanye. Kandi mu yandi majambo, mu buzima bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo hishushaniriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo muri we, hishushaniriza mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'uko no kuza kwa mbere kwa Kristo kwishushanije muri Yohana Umubatizi. Kandi igihe hashitswa ukuza kwa mbere kwa Kristo, nawe nyene yaramuvugishwa nka Yohana Umubatizi, ariko umuvugishwa aruta Yohana Umubatizi yari uwo mu gihe gishasha, igihe cy'ibireka bizifuruka bw'ico gihe, yari kandi uwo mu kiringo gishasha, ikiringo c'ubuntu. Nuko rero mwumve ingene muri Yohana Umubatizi hishushanirije ukuza kwa mbere kwa Kristo. Hanyuma yavuze ubutumwa nka Yohana Umubatizi, kandi abantu baramukurikiye, nuko nabo nyene babatizwa n'abigishwa ba Yesu Kristo, abakurikiye Yesu Kristo. Kandi n'abigishwa b'umwami Yesu Kristo abarose isezerano rya mpwemu yera ku munsi wa Pantekoti, abari bari ngaho, abizera Yesu Kristo 120 abari bari mu cumba co hejuru, aribo bari bakoraniye ngaho bahamaze iminsi 10 ikurikirana kugeza igihe buzujwe mpwemu yera. Rero mwumva ingene babaye abakurikiye uwateguriwe inzira Yesu Kristo mu gushitswa ko kuza kwa Mesiya, nibo hanyuma barose isezerano rya mpwemu yera, isezerano ry'umushuzo wa mpwemu uhereye ku munsi wa Pantekoti ukabandanya kugeza mu gihe cacu. Kandi mu gihe ca nyuma naho turafise isezerano yuko tuzokuzuzwa umwuzuro wa mpwemu yera, kandi ivyo bizoba kubizera ukuza kwa kabiri kwa Kristo, abazoba bariko barakurikira uwateguriwe inzira, ariwe yavuzwe
n'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo Revera William Marion Branham. Uwo yaravuze ko ugushitswa ko kuza kwa Kristo yavuze yuko bizoba ukuri mu gihe ca nyuma, kandi yavuze yuko we nyene ubwiwe azokwiyerekana, kandi ko ubutumwa buteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo ari bwo butumwa bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ubutumwa bwa Revera William Branham. Yavuze ko ubwo butumwa buzokwerekana, yavuze ko ubwo butumwa buzokwerekana kuza kwa kabiri kwa Kristo, no kuvuga ko ugushitswa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo bizoba nk'uko ubutumwa bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo bubivuga. Yavuze ko ukuza kwa Kristo, yavuze ko azoba ari nk'intambwe mu muryango wa Yuda, kandi yavuze yuko azoba ari nk'izuba ry'ubugororotsi rirashe mu gatondo. Ibyo bintu byose birahuye n'ubuvugishwa bwo mu isezerano rya kera, kandi birahuye n'ubuvugishwa bwo mu isezerano risha. Kandi yarongeye aravuga ko azoza agendera ku farasi y'igitare. Yaravuze ko iburengerazuba hazozanana umuntu agendera ku farasi y'igitare. Yavuze ngo tuzoca muri iyo nzira, yavuze ngo tuzoca muri ayo makanda iyindi ncuro, no kuvuga ngo bazokongera kuhaca. Eliya, no kuvuga ngo mpwemu yera akora ubukozi bwa Eliya muri Revera William Branham yavuze yuko azokongera guca muri iyo nzira y'ubukozi, no kuvuga ko ubukozi bwa Eliya buzokongera buce mu nzira y'ubukozi, kandi buzoca muri iyo nzira mu ncuro ya gatanu, kandi buzoyicamwo buri kumwe n'ugendera ku farasi y'igitare aturutse iburengerazuba. Kandi ivyo birahuye n'ivyanditswe, kuko yavuze ko bizobuko, kuko ari sezerano, ni sezerano. Mu butumwa bwitwa ngo ahantu hamwe honyene ho gusengera, urupapuro rwa kabiri haravuga ngo iburengerazuba hazozanana ugendera ku farasi y'igitare. Tuzoca muri iyo nzira iyindi ncuro. No mu butumwa bwitwa ngo ntibagira ico bamenya, naho nyene haratubwira ku rugendo ruzokorwa n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu. No mu butumwa ku mababa y'inuma yera aratubwira ko azokongera guca muri iyo nzira, kuko ategerezwa kuzana ubutumwa ku mababa y'inuma yera, ku rupapuro rwa 25 n'urupapuro rwa 27. Ndetse no mu butumwa ntibagira ico bamenya, canke ntibagira ico bamenya, ku rupapuro rwa 29 na 30 naho nyene aravuga ko azokongera guca muri iyo nzira. We yarabonywe mwiyerekwa, abonwa n'abandi bantu, hanyuma baraheza bamurotorera inzozi bamuroseko, nawe aravuga ico izo nzozi zasigura. Kandi mu nzozi yakoresheje canke yamenyekanishije, turabona inzozi z'ugendera ku farasi y'igitare yambaye nk'umuhindi, agendera ku ifarasi ya gisirikare. Kandi atubwira uko. Reka dusome ico gisomwa, reka tugisome gato hano, reka dusome ku mpera. Haravuga ngo
haravuga ngo wewe wadugije amaboko yawe akanya gato uravuga uti nzoca muri iyo nzira iyi ni inshuro imwe gusa. yaravuze ngo isi yose yaratigise kuva ku ruhande rumwe kugeza ku rundi nk'uko, kandi nta buzima bwari bukindimwo, naciye ngwa hasi gusa iruhande y'ibuye nca ndikangura. nuko uwo muntu yamubwiye uwo yari yarose izo nzozi. rero mwitegereze, muri revera William Branham hariko hagaragarira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi nico gituma mu nzozi n'amayerekwa hagaragara hishushaniriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo muri revera William Marion Branham. nico gituma kandi agaragara ariko agendera ku farasi nini ya gisirikare, ariko agendera kuri iyo farasi, kandi yaravuze ngo nzoca muri iyo nzira iyindi nshuro. mpwemu w'Imana Yesu Kristo muri mpwemu yera yari ari mu nteguza yiwe, mu bukozi buhwanye n'intambako y'indwi canke igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, aca mu nzira y'ubukozi y'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga ku butaka bwa Amerika ya ruguru, uhereye aho Imana yakoreye, uhoraho Yesu Kristo yakoreye mu kugaragara kwiwe agaragariye mu nteguza yiwe, kandi ubutumwa bwaravuye ngaho bukwira mu mahanga yose. kandi biciye mu nteguza yiwe yaragaragaje ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje kuri ino farasi y'igitare. muri zino nzozi integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi kuba yari Eliya, ivyo bishushanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje agendeye ku farasi y'igitare, kandi ivyo birahuye n'ubuvugishwa bwo muri Bibiliya mu vyeshuro Yohana igice ca 19 umurongo wa 11 kugeza ku 21, ahatwereka ukuza kugendera ku farasi y'igitare. haravuga integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo c'imatanije, ariko atubwira kuri unagendera ku farasi. yaravuze ngo turasohoye ko mpwemu yera aza ubunyene bwiwe, ugendera ku farasi y'igitare vy'ukuri. mbega ninde agendera ku farasi y'igitare vy'ukuri? nakuvuga ngo ifarasi y'igitare mu vyeshusho Yohana igice ca 19 ni mpwemu yera, ari we Yesu Kristo muri mpwemu yera, muri we wa Teofaniya. haravuze ngo mu gihe mpwemu wa Kristo, mu gihe agihanganye na Antikristo, nawe ahamagare abiwe. rero mwumve ingene ugendera ku farasi y'igitare yo mu vyeshuro Yohana igice ca 19, mwumve ingene ari Yesu Kristo muri mpwemu yera. kandi mu gihe ca nyuma, nk'uko Yesu Kristo muri mpwemu yera yaje muri buri gihe agaragariye mu mubiri w'umuntu, muri marayika ntumwa wa buri gihe, ku munsi wa nyuma naho azoza agaragariye muri marayika ntumwa w'igihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, ari we marayika w'intumwa, marayika w'umwami Yesu Kristo, umwe Kristo yavuga ko mu vyeshuro Yohana igice ca 22 umurongo wa 16, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. rero twumve ingene ugendera ku farasi y'igitare mu vyeshuro 19 azoza aje kw'ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. nakuvuga ngo ava mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga aja mu gihe c'ibireko bizifuruka, nyuma y'uko ubukozi bwa marayika ntumwa w'indwi, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, buzoba bwamaze kurangira. rero mwumve
ibyo yavuze ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'imatanije mu gisipanyoro. Yaravuze integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo atari ku gihe umwami wacu azoseruka azogaragara ku isi, azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Uko no kuza kugendera ku farasi y'igitare iyo mu Vyahishuwe igice cya 19. Uko no kuza kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera mu gihe cy'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami, aje ari mu mubiri w'umuntu yihishije kandi akishurira muri marayika wiwe ntumwa ku munsi wa nyuma. Uko no kuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu Vyahishuwe 19. Ibyo byose byarashushanirijwe mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Marion Branham. Rero mwumve impamvu yavuze kugendera ku farasi azozana iburengerazuba agendera ku farasi y'igitare, kuko ugushitswa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo kubera iburengerazuba ku butaka ahazoba hariko hashikirizwa ku munsi wa nyuma igihe c'ibireko bizifuruka, nuko hagatangurira n'ikiringo c'ubwami. Aho niho hazoba hari umubiri w'inyama, marayika w'umwami Yesu Kristo, uwo Yesu Kristo azoba yemwe muri mpwemu yera amugaragariyemwo mu gushitswa kukuza kwiwe, agendera ku farasi yera derere nk'urubura, aje agendera ku farasi y'igitare, ku ifarasi y'igitare y'ijambo ritunganye rihuye n'umunsi wa nyuma. Rero nubwo biruko marayika w'umwami Yesu Kristo ntabwo azoba ari umwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho ciwe, mubiri w'inyama, uwo Yesu Kristo azoba arimwo muri mpwemu yera agaragaye ku munsi wa nyuma mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe no mu kiringo c'ubwami, mu gushitswa kw'isezerano ry'Imana rihuye n'umunsi wa nyuma, mu gushitswa kugendera ku farasi y'igitare, uguca muri ino nzira iyindi ncuro, uguca mu nzira ya Eliya mu ncuro ya 5, agaca kandi no mu nzira ya Mose mu ncuro ya 2, hamwe no mu nzira ya Yesu mu ncuro ya 2. Ubwo nibwo buryo hazoba hari ubukozi bwa Mose, bwa Eliya na Yesu bugaragaye ku munsi wa nyuma, bugaragajwe na Yesu Kristo agaragariye muri mpwemu yera ari mu mubiri w'umuntu, muri marayika wiwe ntumwa mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Rero turabe ubuzima bwa mwene data Branham, we kandi no muri we hashushanirijwe kuza kwa kabiri kwa Kristo, no mu mugore wiwe n'abana biwe hashushanirijwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo hamwe n'abana b'ishengero rya Yesu Kristo, ndetse kandi muri umwe mu bana biwe hishushanirijwe kuza kwa kabiri kwa Kristo. Turabe kubera ko amashengero ashushanijwe mu bagore, umukobwa wiwe Sharon Rose ariwe shugwe ry'Isharoni ashushanya ishengero ry'umwami mu ntambuko zaheze, ndetse kandi n'umugore wiwe Hope ashushanya ishengero ryo mu bihe vyaheze. Umugore wiwe yavuye mu mubiri akiri inkumi, akiri umwigeme akiri muto w'imyaka 22 y'amavuka. Agakobwa kiwe nako Sharon Rose, ishugwe ry'Isharoni, nako nyene karavuye mu mubiri, kandi ivyo vyabaye kubera ko we yari yahawe igikorwa cyo kuja mu bapanekoti kugira ngo ababwire ijambo. Imana yari yamwugururiye irembo ry'ico gihe c'indwi c'ishengero, nuko ko bwa sebukwe
uwavuze nabi abapanekoti, uwavuze anegura abapanekoti ntiyahejeje rero ngo agende ku bapanekoti abashiriye ubutumwa, kandi bari bamaze guhana isango n'abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo bazokore ibikorane, bakore ibikorane mu mashengero yabo. Nuko ntiyaheza ngo agende ashitse ivyo bari basezeranye. Nico gituma yagize ibibazo imbere y'Imana. Umugore wiwe bwite nyuma yo kuva mu mubiri yari yamubwiye kuri ivyo bintu, nawe nyene bwiwe yarazi impamvu umugore wiwe yavuye mu mubiri hamwe n'umukobwa wiwe. Ni ikintu giteye ubwoba kandi kibabaje ku muvugishwa ntumwa w'igihe canke w'ikiringo kudakora igihugu ciwe neza, kudahagarara mu mwanya wiwe mu gihe canke mu kiringo yemerewe kubamwo. Arababara cane, yaba we hamwe n'umuryango wiwe. Ivyo nyene turabibona no ku muvugishwa Mose wagize ibibazo bitandukanye abigirana n'Imana, ariko ikibazo gikomeye cane yagize ni igihe yakubita urutare ku nshuro ya kabiri, aho yategerezwa gukura amazi mu rutare bari mu kindi kibanza. Kandi urutare kuba rushushanya Kristo kandi rugashushanya kuza kwa kabiri kwa Kristo, ntigwategerezwa rero gukubitwa. Nawe yararukubise, hanyuma yonona ishusho n'ingero. Imana ica irashavurira Mose imubwira ko atazokwinjira mu gihugu c'isezerano kuko atubasha Imana, ariko akiha icubahiro Mose ubwiwe, hanyuma agakubita urutare afise ishavu. Abantu bari abantu babagararije, ariko Mose ntiyari kureka ngo atwagwe n'Imana, ariko yari kurongorwa n'Imana, kandi yategerezwa kubaha Imana agakora ibintu nk'uko Imana yari yabimubwiye. Mose rero ngaho yaciye yihenda imbere y'Imana. Imana icishavurira Mose imubwira ko atazokwinjira mu gihugu c'isezerano, yaba we canke Aroni, kubera ko batayihesheje icubahiro, ariko aribo bihesheje icubahiro bo nyene ubwabo. Bobo Aroni na Mose kubw'abantu, Mose yavuze ko arico catumye akora iryo kosa rikomeye cane imbere y'Imana. Mose iryo kosa ricarimuharugwako nk'icaha, nuko ririmubuza kwinjira mu gihugu c'isezerano ari mu mubiri wo kw'isi uwo yari afise. Isezerano ry'Imana ryari uko yinjira mu gihugu c'isezerano ari kumwe n'abantu, ko yari gushikana abantu mu gihugu c'isezerano, ariko kubwo kwihendera ngaho Imana yamubwiye ko atazoshikana abantu mu gihugu c'isezerano hakurya ya Yorodani, ariko ko Yosuwa ari we azobajabutsa akabashikana mu gihugu c'isezerano. Mose hanyuma yashatse ko Imana imuharira ikamuha amahirwe yo kwinjira mu gihugu c'isezerano, ariko Imana yaramubwiye ati ntiwongere kumbwira ico kintu, iryo jambo. Ni ukuvuga ko ari ikintu ntabanduka, ntuzinjira mu gihugu c'isezerano. Nuko rero murumva yuko kumuvugishwa ari ikintu gikomeye cyane giteye ubwoba, kudashitsa ibwirizwa Imana yamuhaye nk'uko Imana yabimutegetse. Abikoze mu buryo butandukanye, agakorana ishavu kubw'abantu, abitewe n'abantu, uwo muvugishwa azogira ingaruka zikomeye cyane imbere y'Imana. Nubwo atazozimira, ariko azobabara cyane, azobazwa cyane ngaha ku isi. Ivyo byarabaye kumuvugishwa n'Imana Mose. Mu gitabo co kuvayo ndetse no mu gitabo co guharura igice ca 20 murongo w'8,
kugeza kwa 13 n'igice ca 20 umurongo wa 24 haratubwira kuri ivyo bintu vyatumye Mose atinjira mu gihugu c'isezerano ari mu mubiri w'inyama, ariko we yinjiye mu gihugu c'isezerano mu mubiri wa Teofaniya. Nico gituma hanyuma tumusanga hariya, turamubona hariya ku musozi wo guhindurirwako. Nkumva ingene Imana yabwiye umuvugishwa n'Imana Mose mu gice ca 20 mu guharura murongo wa 6 tukabandanya haravuga ngo Mose na Aroni bava imbere y'iryo koraniro baja ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, barapfukama barunama, maze ubwiza bw'Uhoraho burababonekera. Uhoraho abarira Mose atabira ya nkoni, muheze mukoranye iryo shengero, mwe na Aroni mukuru wawe, mubaririre igitandara imbere yabo gisendanisha amazi yaco, ubakurira amazi muri ico gitandara, uha iryo shengero n'ivyo bashoreye amazi yo kunywa. Nuko Mose yabira iyo nkoni ayikura imbere y'Uhoraho uko yamubariye. Mose na Aroni bakoraniriza iryo koranira imbere y'ico gitandara, maze Mose arababarira ati, nimwumve mwabagararije imwe, mbega twebwe tukabakurira amazi muri iki gitandara? Mose araheza amanika ukuboko akubita ico gitandara inkoni yiwe kabiri, amazi menshi aca arasendanisha, iryo shengero riranywa bo n'ivyo bashoreye. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, ko mutanyizeye ngo mwerekane ukwera kwanje imbere y'Abisirayeli, ntimugishikanye iri koraniro mu gihugu nemeye ko nzobaha. Ayo niyo mazi y'Imeriba, kuko Abisirayeli batonganije Uhoraho akerekanira ukwera kwiwe muri bo. Rero mwumve impamvu Aroni hamwe na Mose batinjiye mu gihugu c'isezerano kandi ntibinjiye. Mose hanyuma yashatse kwinjira mu gihugu c'isezerano, ariko Imana iramubwira ko atazohonyorayo. Kandi Imana mu kubwira Mose ko atazinjira mu gihugu c'isezerano, ico cari ikintu kitari gushobora guhinduka. Mwumve ingene Mose yidogeye imbere y'abantu, akidogera n'abo bantu nyene. Yaravuze ngo ico gihe ninginga Uhoraho, ico gihe ninginga Uhoraho, ntuhoraho bwirukiro. Jewe umusavye wawe utanguye kunyereka ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe buhambaye. Ntimbega hari iyindi mana yaba iyo mw'ijuru canke mw'isi yoshobora gukora ibikorwa n'ibihambaye bihwanye n'ivyo ukora? Ndakwinginze nyemerera njabuke ndabe ico gihugu ciza co hakurya ya Yorodani n'uriya mugamba waho mwiza w'i Lebanoni. Ariko Uhoraho arandakira ku bwanyu, ntiyanyemerera. Arambarira atugeze ngaho, ntiwongere kumbarira iryo jambo. Aturaduga ku mpinga ya Pisiga, utereze amaso urabe iburengerazuba n'iburaruko n'ibumanuko n'iburasirazuba, uharabisha amaso, kuko uru Yorodani utazorujabuka. Ariko uhanura Yosuwa umuremeshe, umutere gushikama, kuko ari we azorujabuka, arongoye abo bantu akabinjiza igihugu uzoja kuraba.
rero mwumve ingene Mose yasenze Imana kugira ngo imuharire imureke yinjire mu gihugu cy'isezerano. Imana ikamubwira ati gezaho, ntiwongere kumbwira ico kintu, iryo jambo ntuzinjira. Yosuwa niwe azokwinjira agashikana mu gihugu cy'isezerano ihanga rya Isirayeli, kandi akabagabanganya igihugu cy'isezerano. Rero mwumve ingene Imana yashavuriye Mose. Mose ubwiwe nyene bwiwe arabivuga, avuga ko Imana yamushavuriye. Imana yari yarashavuriye Mose, aho ni ku nshuro ya kabiri. Ku nshuro ya mbere ni igihe Mose yabwira Imana ko atarazi kuvuga, ko yari afise ikibazo cyo kuvuga, ko yateba kuvuga, ko yagigimiza, nuko ko yorungika umuntu ategereza kurungika, kandi wari yatumwe yaramuvugishwa n'Imana Mose. Ariko Mose ntiyashaka kuvuga kuko yari afise ikibazo cyo kuvuga, ariko Imana yamushaka uko nyene, yamushaka afise ivyo bibazo vyose vyo kuvuga, ariko biciye muri Mose hategerezwa kuva iryo jambo rivuzwe. Rero murabe, iyo umuvugishwa ahinduye ivy'Imana yategekanije, aba ariko yikwegera ibibazo bikomeye cyane imbere y'Imana. Aha Mose yahinduye ubugombe butunganye bw'Imana. Imana iriko ivugira muri Mose ibwira abantu, nuko aca yemerera Aroni kugira ngo abe ari we azobwira abantu, Mose nawe akabwira Aroni, Imana nayo ikabwira Mose. Ariko mwitegereze, hanyuma Aroni yabaziye igishushanyo cy'izahabu abantu, abisabwe n'abo bantu nyene ubwoko bw'Abaheburayo. Kandi mwitegereze, hanyuma kwa ya mazi y'Imeriba, aho abo babiri bose bari ngaho bagirana ibibazo n'Imana, ntibinjira mu gihugu cy'isezerano. N'umwe muri bo nta n'umwe yinjiye mu gihugu cy'isezerano ari mu mubiri w'inyama bari bafise. Ntibazimiye, ntibatakaye, ariko ntibashoboye kwinjira mu gihugu cy'isezerano bari mu mubiri ufadika, binjiye bari mu mibiri yabo ya teofaniya. Hanyuma igihe Kristo yiyerekana ku musozi wo guhindurirwako, aho hagaragaye umuvugishwa n'Imana Mose, hagaragaye kandi n'umuvugishwa n'Imana Eliya, bari mu mibiri yabo ya teofaniya. Hanyuma igihe Kristo yazuka, aho kandi hanazutse n'abera bo mu isezerano rya kera. Muri bo harimwo umuvugishwa n'Imana Mose n'umuvugishwa Enoki, ndetse n'abandi bavugishwa bose bo mu isezerano rya kera. Kubera ko abavugishwa n'Imana bose bo mu isezerano rya kera batoranijwe bo mu isezerano rya kera, barazutse kandi barafise imibiri misha iyo Imana yabasezeraniye. Rero mwitegereze namwe, iyo umuvugishwa akoze ibinyuranye n'ivy'Imana imutegeka gukora mu gihe canke mu kiringo, agira ibibazo, n'umuryango wiwe nawo nyene ukagira ibibazo, ndetse n'abantu arongoye nabo nyene bakagira ibibazo. Iciza ni uko intumwa naho yoba afise ibibazo, naho yoba afise ikibazo cyo kuvuga canke ibibazo by'umutungo canke ivyo bamunegura, iciza nuko yobandanya imbere, ntiyitwararike, ntiyite ku vyo abantu bamunegurako, hamwe n'ibintu byose vyoza bimugwanya, ndetse n'ibintu byose vyoba bimusugereje, ibintu byose vyoba bimubangamiye. Agaheza akabandanya imbere akorera Imana, agatanga akavuga ubutumwa, bityo Imana izobana nawe kandi azogira imigisha y'Imana. Rero mwumve ingene Imana yeretse umuntu mu nzozi, imwereka ko mwedata Branamu yari yakoze nk'uko umuvugishwa n'Imana Mose nawe yakoze mu butumwa bwitwa guhagarara mu gihengeri. Aratubwira kuri izo nzozi uwo muntu yagize. Rero mwitegereze, mu nshuro zitandukanye turabona ko nk'uko umuvugishwa n'Imana Mose yari yakoze, ari nako n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo nayo yakoze, kandi yaragize ibibazo imbere y'Imana, nubwo yakomeza kuba integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo.
turabona ko yavuye mu mubiri umugore wiwe w'ivyizigiro Hope n'agakobwa kiwe nako akana kiwe Sharon karava mu mubiri bitewe n'ivyo bintu nyene, mu kutitwararika, mu kutitaba umuhamagaro w'Imana kugira ngo abe mu bapanekoti aribo barimwo igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga ni igihe ca panekoti. Revera William Branham nawe yabaye intumwa y'igihe ca panekoti, kandi mwitegereze irembo ryo kugira ngo ajane avuge ubutumwa bwa panekoti ryugurutse muri ico gihe ku nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi ryugurukiye mu bapanekoti birabura cane cane mu gikorane kimwe, mu gikorane bari bateguye mu kibanza runaka, hari naho mw'indata Branham yarari yabonye mu modokari n'amaotobisi ashika mw'ico kibanza, aja mw'ico kibanza arayakurikira, ashika mw'ico kibanza aho bari bateguye ico gikorane yari ngaho. Nuko igihe basaba ko abakozi b'Imana bari ngaho, igihe babasaba ko bokwidondora, nawe yidondoye yivuze nk'umukozi w'Imana w'umubatiste, kuko yari umukozi w'Imana w'umubatiste mwene data Branham, kandi yari umusore, niwe yari muto cyane mu bandi bakozi b'Imana bose bari ngaho. Nuko hanyuma baramutumira n'uwundi munsi yavuze ubutumwa mu gatondo, kandi umugisha Imana yasohotse muri ico gikorane wari umugisha mwinshi cyane igihe mwene data Branham yavuga ubutumwa, kugeza ubwo abakozi b'Imana bose baciye bashaka ko yoja mu mashengero yabo kugira ngo bagirane igikorane nawe, kugira ngo azomuvuga butumwa mu bikorane vyo mw'ayo mashengero. Kandi baciye bamuha amazina yabo, bamwerekana aho yoca, bamuha imirongo, nuko bakora byose, bategura byose, bamutumira kuzogenda, ariko hanyuma ntiyagiye kubera ko sebukwe yaciye avuga cyane anegura abapanekoti, kandi we yari umupresbyterienne. Mwene Branham nawe yari umubatiste, umugore wiwe Hope nawe yari umubatiste kuko yari yubakanye na mwene Branham, canke namba batari bwubakane bari bagiye kubakana vuba. Kandi mwumve ingene rero hanyuma haje ivyo bibazo mu buzima bwa mwene Branham kubwo kutagenda ngo ajane ubutumwa muri ayo mashengero ayo Imana yari yamukinguriyemwo irembo, kuba yari intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Igihe ca panekoti yategerezwa kuja mu bapanekoti kugira ngo ababwire ubutumwa. Hanyuma imbere gato yaragiye mu bapanekoti, ariko igihe cose yatakaje, mwitegereze Imana yarakimuharuye ko, nuko agira ingaruka mu kutagenda ku gihe kugira ngo ashitse igikorwa c'intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga. Ariko Imana yaramwemereye, yaramuretse we hamwe n'umuhungu wiwe Billy Paul, ari we buri gihe yama ari iruhande rwiwe, kandi yamye ari ku ruhande rwiwe mu bikorane byose vya mwene data Branham. Yarafashije cyane mwene data Branham mu minsi yiwe yose y'ubukozi bwiwe,
kandi mwumva ingene mwene data Branham n'umuhungu wiwe Billy Paul bagiye mu gihe ca Panekoti, kandi mu gihe ca Panekoti ndetse no mu bapanekoti habaye ubukozi bw'ububasha, yagize ubukozi bw'ububasha ubwo yahagaragarije bwatumye ibihumbi n'amamiliyoni y'abantu aza ku birenge bya Yesu Kristo, baraheza baronka agakiza. Ndetse kandi ni nabo yasanze muri paradizo igihe yagendera muri paradizo, ndetse n'igihe yaja muri paradizo mu kwa 12 itariki 21 itariki 24 mu 1935, aho yahuye n'abo bantu bose. Yahuye n'abo bose bari bahindukiriye Kristo mu bukozi bwiwe, uhereye ku ntango y'ubukozi bwiwe kugeza mu mwaka w'igihumbi 1965. Ndetse n'abandi bose bari baragumye hanyuma bakaja muri paradizo, abari baragumye mu butumwa bw'integuza bari bagiye kugira ngo babe abo mu mugwi w'integuza. Ariko hanyuma hari kuza abo mu mugwi w'uwateguriwe inzira, haribo bari mu mugwi uhiriwe cyane kurusha iyindi migwi yose, kuko bari mu mugwi w'igihe cibuye rigumye furuka. Rero turabona ko imbere gato yongeye kubaka mwene data Branham, yubakana n'umwigeme Meda, abyara abakobwa babiri hamwe n'umuhungu. Abakobwa biwe babiri, uwa mbere ni Rebeka, uwa kabiri ni Sara. Kandi kubera ko umuvugishwa no mu muryango wiwe hagaragarira umugambi w'Imana, umugore wiwe Meda hashushanijwe ishengero, ndetse no mu bakobwa biwe Rebeka na Sara. Kandi ashushanya amashengero, no kuvuga ashushanya imigwi yari kuva mu butumwa bwa marayika ntumwa w'indwi. No kuvuga ngo bashushanya bizera ubutumwa bwa marayika ntumwa w'indwi. Hanyuma umuhungu wiwe Yozefu nawe ashushanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yatoye iryo zina rya Yozefu igihe yasoma inkuru ya Yozefu umwana wa Yakobo. Yaciye avuga ko Imana niyamuha umuhungu ko azomwita Yozefu, kandi Yozefu ashushanya canke agereranya canke muri we hashushanirijwe, muri Yozefu umwana wa Yakobo hashushanirizwa ukuza kwa mbere kwa Kristo n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero mwumva ingene muri Yozefu umwana wa mwene data Branham hari ko hashushanirizwa ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nico gituma igihe Imana yamubwira ko azovyara umwana kandi ko azomwita Yozefu, mwene data Branham yabwiye umugore wiwe ati Yozefu araje, Yozefu araje. Kubera iki? Kuko uwo mwana yari gushushanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi kuba mwene data Branham ari integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo, we yari karatangaza avuga ukuza kwa kabiri kwa Kristo mw'uwo mwana yaragiye kuronka. Uko niko Imana yashushanirije muri uwo mwana Yozefu ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi nico gituma uwo mwana
nico gituma ari umugisha ukomeye cyane kuri nyina wiwe hamwe na se wiwe aribo ari umugisha ukomeye cyane ku ishengero ryose ry'umwami Yesu Kristo. Rero mwitegereze ingene nyuma y'uko umugore wiwe Meda abyara abakobwa biwe babiri Rebeka na Sara, hanyuma ntiyari gushobora kubyara abandi bana, yaciye agwarika ibyimba mu nda yiwe, nuko ntiyashobora kubyara abandi bana n'imiburiburi ku bw'impamvu zibiri. Ariko Imana yari yamubwiye, yibwira mwene data Branham ko azovyara umwana kandi akamwita Yozefu, nk'uko Imana yari yabwiye Aburahamu ko azovyara umwana akamwita Isaka. Sara yarageze mu zabukuru, ntiyari gushobora kuvyara umwana, kandi ikigeretse ko gitangaje yari ngumba. Ariko Imana yari yavuze yuko azovyara umwana, kandi kubera ko atakintu na kimwe kidashoboka ku Mana, yaravyaye umwana w'isezerano. Yasubijwe itoto Sara hamwe na Aburahamu, nuko abyara umwana w'isezerano. Sara ku myaka 90 yavyaye uwo mwana, Aburahamu ku myaka 100 aramwakira. Uwo mwana Imana yari yamusezeranije ko azoronka. Rero mwumve ingene Imana yakijije mushiki wacu Branham. Ikivyimba co mu nda yiwe kirazimangana imbere y'uko umuganga ashira ukuboko kwiwe kuri we, ari mu biro vy'umuganga kugira ngo bamubage kuri uwo munsi. Rero mwumva ingene mu buryo bw'igitangaza ku bw'ijambo rirema rivuzwe, mwumva ingene ico kivyimba cazimanganye. Mwene data Branham ari mu kindi kibanza, mwumve ingene yavuze ijambo, nuko ikivyimba kikazimangana. Kandi mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, mwitegereze ibyo byose vyabonetse haba ku mugore wa mwene data Branham mushiki wacu Meda, ndetse no kuri mwene data Branham n'umwana wiwe Yozefu ari we yaje hanyuma. Ibyo byose bishushanya ibintu mu mugambi, mu nteguro y'Imana, byari kuba biriko birabera mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kubwo mu kuza k'umwana w'isezerano, ukuza kwa Yozefu wacu ari we Yesu Kristo, mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ni we Yozefu wacu Yesu Kristo, mu kuza kwiwe kwa kabiri, aje ku munsi wa nyuma, aje biciye mu ishengero ryiwe, aje no ku ishengero ryiwe ku munsi wa nyuma. Kandi nico gituma ijambo rirema ritegerezwa kuvugwa mu gihe c'ibireko bizifuruka, kugira ngo habe ugushitswa kukuza k'umwana w'umuntu, kugira ngo hashitswe ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero mwumve ngene Imana yashushanije ishengero ryayo, irishushaniriza muri mushiki wacu Branham, kandi mwumve n'ingene yashushanije kuza kwa kabiri kwa Kristo muri Yozefu umuhungu wa mwene data Branham, n'ingene kandi yashushanije imigwi itandukanye yari kuva mu butumwa bwa mwene data Branham. Iyo migwi yayishushanije mu bakobwa biwe babiri Rebeka na Sara. Rero mwumve ingene muri Yozefu hashushanijwe kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'igihe c'ibireko bizifuruka, igihe co kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi mu yandi majambo aho hanashushanijwe abaterejwe n'Imana bose bazobona ukuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi wa nyuma.
rero dushobora kubona ingene ibi bintu byose byashushanirijwe mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ndetse kandi hashushanirijwe mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo intambuko canke ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'ikibazo cagenda kiraba muri buri gihe c'ishengero ry'abanyamahanga. Mu ngwara y'umushishito iyo mwedata Branham yagira ariyo yagira buri uko haba haheze imyaka indwi, kandi buri myaka indwi yaragwara iyo ngwara y'umushishito buri gihe uko haba haheze imyaka indwi. Mu mwaka ugira indwi buri gihe yagira ibibazo, nuko akinjira mu ntambuko igoye cyane mu buzima bwiwe, kandi ibyo bishushanya ikibazo cyabaye muri buri kimwe mu bihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, aho Antikristo yateye ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nuko yonona cyane ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri buri kimwe mu bihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero mwitegereze ingene yinjirira mu kanwa, ico kibazo cinjira giciye mu kanwa. Ni ukuvuga ko mwiyerekwa yagize ikibazo ciwe yabonye inkezi ntoya, n'amaso yayo nayo nyene yari mato, ifise ishusho mbi cane, nuko igasimbira muri we. Yibonye mwiyerekwa igihe yari afise imyaka indwi y'amavuka, isimbira muri we, nuko yinjira iciye mu kanwa. Igihe yugurura akanwa kiwe yaciye yinjira mu kanwa, nuko ishika mu mushishito, bityo imuteza ibibazo bikomeye cyane. Uko niko yabibonye mwiyerekwa, kandi ibyo byashushanya ikibazo c'ingwara yari afise, ariyo yamufata buri uko haba haheze imyaka indwi. We yaramenye ko ivyo vyaba buri uko haciye imyaka indwi. Yabimenye mu gihe runaka, kumbure igihe vyari bimaze kuba incuro ndwi zikurikirana, yaciye amenya yuko ivyo vyisubiramwo buri uko haba haciye imyaka ndwi. Haravuga ku rupapuro rwa 18 mu butumwa bwitwa ngo ku mababa y'inuma yera, haravuga ngo namye mbabaye cyane ubuzima bwanje bwose. Igihe nari nkiri umwana, hariho ikintu cabaye gisiga kimbabaje kandi kinteye ubwoba, kandi uko haheze imyaka indwi ico kintu kiragaruka kikisubiramwo. Rero mwumve ingene buri myaka indwi ico kintu cisubiramwo. Ariko igihe cyari kimaze kwisubiramwo incuro ndwi, izo ncuro ndwi zishushanya ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Turabona ko nyuma y'iyo ncuro igira ndwi haciye haheze imyaka indwi. Mu mwaka ugira indwi, aho ico kibazo cyategerezwa kuza nticaje. Incuro y'indwi aho ico kibazo camuje ko yari afise imyaka 49, kandi ico kibazo caramuje ko mu mwaka wa 49. Umwaka mwitegereze, buri gihe iyo umuntu avuga ati nakwije imyaka 49, umuntu aba ari karaba mu mwaka wa 48. No kuvuga ngo abafise imyaka 48 y'amavuka akaba ari kaba mu mwaka wa 49, ariko nashobora kuvuga yuko afise imyaka 49 atarayikwiza. Rero mwumve ingene igihe yari ari kaba mu mwaka wa 49 cabaye igihe c'ico kibazo. Ico kibazo caramufashe ku ncuro ya nyuma, ico kibazo c'umushishito ca estoma.
hanyuma igihe yakwiza yashika mu mwaka wa 50, mu mwaka wa 50 shushanya yubire, n'umwaka wa yubire. Hari ku munsi wa Pentekote, umunsi wa 50, niho mpwemu yera yaje ku bantu 120, kandi no mwaka wa 50 w'iki gihe wisubiyemwo, arico gihe c'ibireko bizifuruka, niho hazoza umwuzuro wa mpwemu yera ku batonejwe n'Imana bazoba babayeho ku munsi wa nyuma. Kandi muri mwene data Branham, muri iyo ntambuko y'Imana, iyo ntambuko y'Imana y'umwaka wa yubire, iyo ntambuko y'Imana y'umwaka wa 50, mwitegereze, ishushanirijwe muri mwene data Branham. Yinjiye mu mwaka wa 50, ava mu mwaka wa 50, aja mu mwaka wa 51, mu mwaka wa 52, no mu mwaka wa 53, no mu mwaka wa 54, hamwe no mu mwaka wa 55, no mu mwaka wa 56. Nta kibazo na kimwe camujeko. None niki cari cabaye ngaho? Nimwumve icari cabaye. Yaravuze ku rupapuro rwa 22 na 23 mu butumwa ku mababa y'inuma yera, yaravuze ngo hirya y'ejo narikanguye ndaba umugore wanje ku gitanda iruhande yanje, ntiyari bwikangure, ca ndabira mu idirisha, ndaba ku musozi Katalina, aho ni muri Tucson, Arizona, aho naba, ndaba muri ca kibanza aho umwami yampereye ya nkota, ahabonekeye b'abamarayika ndwi mushobora kubona ku ifoto. Nkomeza kwitegereza, nca nongera kwisanga iruhande ya ca giti, hahandi nyene hari ya nkezi. Mwibuke mwiyerekwa igihe yibona akiri umwana, hanyuma yibona igihe yari afise nk'imyaka 38 n'imiburiburi, twavuga ngo igihe yari afise hagati y'imyaka 35 na 42. Kandi mwiyerekwa yibonye ari imbere y'igite, ariko aragiharura akoresheje inkoni, aho haca hava inkezi yinjira mu kanwa kiwe. Ariko nimurabe icabaye muri uwo mwanya, aravuga ngo ndaraba ndiyumvira nti nguyu wa mwobo wa ya nkezi. Ni ukuvuga ko yaribonye mwaca giti nyene, yayibonye mwaca giti nyene aho yama yibona. Ndibaza nti iyo bikiri ngaho, nuko yibajije mwiyerekwa. Nca nongera guharagata igishishwa ca ca giti ikisohokamwo. Imbere yuko nkubita urugohe, yari inkezi itangaje cyane ntari bwigere mbona. Rero mwebwe mutegerezwa kumenya ubukozi bwanje kugira ngo mushobore kumenya ivyo bigereranyo. Murabona n'ibishushanyo yaciye insimbirako, ariko icirahusha. Mu zindi nshuro zabanjije ntiyari yahushije, ariko yari yinjiye mu kanwa iwe. Yarahushije aho kwinjira mu kanwa, ica yikubita mu gikiriza, icirakoroka. Igikoroko bwo nyene numva umuntu ambwiye ngo ija ku musozi Katalina. Nca ndahindukira nkoma umugore wanje, arambwira ngo habaye iki. Hari nka saa 11 zo mu gatondo. Ati nariko ndaraba hanze, nca nongera kubona ya nkezi, niko yabwiye umugore wiwe. Aramubaza ati, aramubwira, nawe aramubaza ati inkezi yihe? Ati inkezi yihe? Niko yamubajije. Ati ya yindi nabona ndi kwivuriro. No kuvuga ngo kwivuriro, ari kwivuriro yabonye iryo yerekwa ry'iyo nkezi, kandi yayibonye igihe yari afise imyaka 7, igihe yaja guharagata igiti, igihe yaja guharagata ku mwobo wari kw'ico giti, nuko ica yinjira mu kanwa wiwe. Kandi aho yari afise nk'imyaka 7 y'amavuko, nuko yibonye mwiyerekwa. No kuvuga ko Yesu yasubiye inyuma, yibona mu gihe c'imyaka 4, ari mu gihe agifise imyaka 4.
mwibuka yuko iyo nkezi ishushanya ingwara yari afise ndetse kandi ishushanya n'ikibazo cinjira giciye mu kanwa k'ishengero mu ntambako zitandukanye. Rero aravuga ngo ndamwishura nti ya yindi nabona ndi kwa muganga ku ivuriro wabuze ikintu kimwe, ndamubwira nti ubuho yawushije ntiyinjiye mu kanwa, Imana ishimwe. Kuva nkiri umwana namye ndindiriye ko ivyo biba, ni ukuvuga ngo yarabirindiriye kuko mwiyerekwa yararindiye ko mwiyerekwa yongera kubona iyo nkezi, kandi igihe yasimbira mu kanwa iwe ntiyashoboye kwinjira mu kanwa iwe, ariko yaguye hanze, bityo iyo nkezi ica irahusha kwinjira mu kanwa iwe, ica igwa mu gikiriza. Mwitegereza, kuva mu bwana bwanje namye ndindiriye ko ivyo biba. Iyo nari kubona ivyo bibaye, kandi ivy'amayerekwa ntaco nari ndabizi ko nari guca nkira. Murabe yaravuze ko we kuva akiri umwana ntiyari bwakizwa, ntiyari bwahindukirira Kristo, yarazi ko niyongera kubona iryo yerekwa, inkezi isimba igahusha, yarazi ko azocakira. Imyaka 40 ndabirindiriye kandi yaraheze. Rero murabe, igihe bwa mbere narindi ku ivuriro, igihe bambwira ubwo butumwa narayibonye mwiyerekwa. Nakuvuga ngo mu gihe yari ari ku ivuriro majo kugira ngo yisuzumishe ico kibazo, yarageze iryo yerekwa ry'inkezi, abona ico kibazo cyose gishushanirijwe muri iyo nkezi, yinjira mu kanwa iwe, ikaja muri estoma mu mushishito, ikamuteza ivyo bibazo byose. Rero mwumve ivyabaye. Aha umwami yaramubwiye ko yoja hariya ku musozi. Reka twumve uko yamubwiye. Ico gitondo naravyutse mpejeje kubona iryo yerekwa, numvira umwami, njana Yozefu ku ishuri, ariko aranyumvira muri Tucson. Njambwira Meda ko ntazi isaha nzogarukirako. Njaja ku musozi Katalina, ahantu umwami yari yampereye ya nkota. Nagiye hakiri kare, ntangura kuduga umusozi. Aho kudugira mu dusozi turimwo inzoka na za sikoropiyo, nca nkatira iburyo. Umuntu arambwira ngo katira iburyo, nkomeza kuduga. Ngeze musi ya vya bibuye binini cane kurusha ino nyubako, hariya hejuru cane, aho rimwe na rimwe ata muntu yohashika, nko mu saa 5 zo ku murango, caca mu nzira icamwo ibikoko bimeze nk'impongo. Nari nakuye agashati, inkofero ndayifise mu kuboko, kuko nariko ndabira intuguta cane. Nkatiye mu yindi nzira, nca numva ukugaragara k'umwami. Igihe yagira iki? Igihe yakatira mu yindi nzira. Gukatira mu yindi nzira bisigura gukata ikorosi, kandi gukata ikorosi bisigura kuva mu kiringo kimwe ukaja mu kindi kiringo. Ndetse kandi nimwumvirize, mutega amatwi uko yavuze. Nca nkura inkofero, nderaguza irya nino, ndiyumvira nti ari ngaha ahantu runaka, ndabizi.
nca ndegera imbere gato ndavuga nti mwami uri hano ahantu runaka, nca mbona ko mu nzira hari hatawe iya nkezi yari yasimbiye ku kintu runaka iragihusha, ikigwa mu bihahe byinshi, yari yapfuye, ibihahe byayitobaguye, ibihahe byayitobaguye. Iyo nkezi y'ishusho itangaje ntiyari yashoboye gusimbira mu kanwa wanje, yari yasimbiye mu bihahe. Ijwi ry'umwami rirambwira ngo umwansi wawe yapfuye. Nca mpindira agashitsi imbere yiwe. Mu bisanzwe ibikona biba byaciye biyirya. Jewe nayo nigeze kwica inzoka umunsi umwe, inyuma yo kubona ibyo yamaze mu nzira inusu y'isaha gusa. Hama hariho ibisiga n'ibikona biguruka bica biyifata bikayitwara. Iyo nkezi yo yari yagumye ngaho uhereye nkiyibona mwiyerekwa imbere y'iminsi 2. Ndibaza ko hari kuwa gatandatu, nanje nkaba naduze ku musozi ku wa mbere, yari aho yapfuye. Nca ndayifyonyora no kuguru kwanje, no kuvuga ko yayihonyoye. Naricaye ndarira gato, nca ndasenga nerekeza Tucson nko mu birometero runaka umanuka hari yepfo. Nca nsubira aho narindi, n'ubundi iyo nkezi yari ikiraho. Nongeye gushika aho hantu mwemu w'Imana aca angarukako. Naciye ntaha ndabibwira umugore, ndamubwira nti sinzi uko bizogenda, ariko vuba azonkiza ino ndwara. Rero mutega amatwi, abandanya avuga ngo ubundi munsi umuntu yarambwiye ngo subira ku musozi, kandi uwo munsi narongowe guca mu yindi nzira. Aho imbere yanje nca mbona inuma y'indwi yera inyitegereza impanze ijisho. Ndivyiringira mu maso ndavuga nti ntiyerekwa. Ndaraba ndavuga nti wakanumawe uvuye he? Yari inuma nziza cane yera, vyoshoboka ko yoba yari yanuma batunga. Hepfo gatabandanya avuga ngo iyo numa yari aho inyitegereza. Nca mva hirya nja hino ndiyumvira nti vy'ukuri niyerekwa. Mpindukiza umutwe wanje ndaba inyuma, igumaho nyene. Yari ifise amababa yera nk'urubura, amaguru yayo n'umunwa vyasa n'umuhondo. Ikomeza kunyitegereza. Nariko ndaba neza neza iburengerazuba. Nca ndayeca iruhande rya nino, ariko ntashaka kuyikoma namba. Mbandanya kuduga hejuru, nciye muri iyo nzira nyene ndaraba inyuma. Yari ikiri ngaho iriko iranyihweza. Mwene data, nk'umwana wa Aburahamu, sinitaye ku byo umuganga yambwiye nzokira iyi ndwara uko biri kose. Ku munsi wa gatatu naragarutse ntangura kuduga ku musozi. Benshi muri mwebwe murazi iyerekwa ry'umutware w'umuhindi yagendera kwa ya farasi yerekeza iburengerazuba. Hari ikintu cyantangaje cyane kuri rwa rutare runini nka 6 z'umurango. Arambwira ati shira amaboko kuri urwo rutare usenge, Imana yo mwijuru iraze ko ari ukuri. Naciye nshira amaboko kuri urwo rutare ndangamiza mwijuru, nca numva ijwi risamirana hejuru muri ayo mabuye rivuga riti, mbega waryamye kuki? Nihindukije kuri urwo rutare, nari nambaye ubusa kuva mu rukenyerero gushika hejuru, nshushe cyane. Nca ndaba kuri urwo rutare, aho kuri iryo buye hari handitswe ngo inkukuma yera. Neza neza bimwe ryayerekwa ryari ryavuze neza neza, bimwe byari byavuzwe na ryayerekwa ku bijanye n'uko ubutumwa bukurikira bwari kuzoza.
numvise binkabuye cyane kugeza ubwo naciye niruka muhira ntora kamera ncangaruka ku munsi ukurikira ncafata ifoto y'ibyanditswe kuri iryo buye. Byari bicanditseko inkukuma yera, inkukuma irongowe n'inuma. Mwibuke yuko inkukuma ishushanya iki? Abavugishwa. Inkukuma buri gihe ni umuvugishwa. Rero mwitegereze ku rupapuro, reka turabe. Hariho urupapuro, reka turabe ku rupapuro rwa 27. Ahavuga ngo kubera iki nkujije ubu, kubera iki unkijije ubu mu gihe maze imyaka myinshi mbabara kandi nkaba maze gusaza, ndizera ko nzoca kandi muri iyo nzira ntegerezwa kuzana ubutumwa. Ni ukuvuga ngo Eliya ategerezwa kuzana ubutumwa yongera guca mu nzira y'ubukozi, ayicamwo mu nshuro ya 5. Aho hari mu mwaka w'1965 niho yavuze buno butumwa mu kw'icumi na rimwe tariki 28 mu 1965, kandi mu kw'icumi na kabiri tariki 24 mu 1965 yaciye ava mu mubiri. Ni ukuvuga ko mu mwaka yari kuvamwo, yari kwitabiramwo Imana yamushingiye intahe ko yari yamaze gukira, kandi ko iyo ngwara itazisubiramwo, iyo yamufata mu mushishito muri estoma. Uko niko rero yakize kugira ngo ajane n'umwami yitabe Imana muri uwo mwaka nyene w'1965. Ivyo bitubwira ku mubiri w'ibanga wa Kristo, ari wo mu gihe ca nyuma uzokira, haba mu buryo bw'impwemu ndetse no mu buryo bugaragara, mu buryo buboneka. Kandi muri ako gakiza abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe abakiri bazima tuzohindurwa. Kandi ikibazo c'ubugwayi kizanira ingwara n'urupfu ku kiremwa muntu kizoba gitorewe inyishu ku bana b'Imana bose. Tuzogira umubiri uhoraho, ukize, ukijijwe, umubiri utazigera ugwara, utazigera upfa. Mwumve ingene hagaragariye hashushanijwe muri mwene Data Branham ishengero ry'umwami Yesu Kristo iryari kuronka agakiza, kaba agakiza ko mu buryo bw'impwemu n'agakiza kagaragara kaboneka, haba ku bagize umubiri w'ibanga wa Kristo, abo ku munsi wa nyuma bakira baronka ijambo ry'Imana, bakaba mu gihe kitarimwo ibibazo nk'ivyabaye mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi bagaca mu ntambuko zitandukanye kugeza duhinduwe twebwe abakiri bazima. Abapfuye bizera Kristo nabo bakazuka bari mu mubiri ihoraho kugira ngo baje mu buzima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo rwa Data wo mw'ijuru. Imyaka ya mbere 49 yo mu buzima bwa mwene Data Branham ishushanya imyaka y'intambuko ngo canke ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Imyaka nayo kuva ku mwaka wa 50 kugeza ku 56, iyo myaka ishushanya imyaka y'igihe cy'ibireko bizifuruka, uhereye ico gihe kigitangura kugeza ico gihe kirangiye. Kandi kubera ko ari gihe gihoraho ntikizigera gihera, ariko tuzohindurwa twebwe abakiri bazima. Abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka, nuko tuzojana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Rero dutegerezwa gushika
muri ino ntambuko aho mwendata Branham yashitse, aho yarose agakiza kiwe, aho mu ishusho n'ingero ku mubiri w'inyama wacu, aho tuzohindurwa abapfuye bizera Kristo nabo akazoba ari ukuzuka bazukira mu mibiri ihoraho. Ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo naho mu buryo bw'impwemu ni agakiza ko mu buryo bw'impwemu, ariko mu giciro kazimfuruka kamye kagenda karaba ako gakiza ko mu buryo bw'impwemu, kandi igihe cy'ibireko bizimfuruka ntikizoba kiremwa ibibazo ibyabaye muri buri kimwe mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga, kuko kitazoba kiremwo ico gikoko, iyo nkezi mbi ishushanya antikristo ari buva mu gihugu mu kindi yamye agaragara, kandi nawe yateje ibibazo bikomeye cyane, ibibazo byinshi ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi niwe yatumye ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu bihe bitandukanye nyuma y'igihe runaka, muri buri gihe niwe yatumye ishengero ryitandukanya n'ijambo ry'Imana, hanyuma hakaza ikindi gihe kirimo ijambo ry'Imana. Uko niko byagiye biraba uva mu gihe uja mu kindi. Mu gihe cy'ibireko z'imfuruka rero Kristo namba ntazigera yitandukanya naryo, kuko Kristo azoba ari mu gihe cy'ibireko z'imfuruka, kuko n'igihe gihoraho ari naco ishengero ry'umwami Yesu Kristo nico gihe rironkeramwo ugukira ko mu buryo bw'impwemu. Abagize umubiri w'ibanga wa Kristo nabo muri iki gihe ca nyuma tuzohindurwa, twebwe bakiri bazima, abapfuye bizera Kristo nabo bazozuka. Ibyo byose bishushanijwe mu ntambuko y'Imana y'ubuzima bwa mwendata Branham kuva mu mwaka wa 50 kugeza mu mwaka wa 56 w'ubuzima bwiwe. Mwumve ngene muri ino ntambuko y'Imana ariho bamwiyereka abamarayika ndwi mu bicu, bamuha igikorwa cyo kuja mu buseruko i Jeffersonville, Indiana, kugira ngo avuge ubutumwa bw'ibimatanijwe. Bamwiyerekeye he? Iburengerazuba ku birere vya Arizona. Rero mwumve ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma rizoba riri iburengerazuba, naryo aho ahazobera umuzuko bapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bakiri bazima, kugira ngo hanyuma ishengero rya Yesu Kristo hamwe na marayika ntumwa wa Yesu Kristo rije mu buseruko, ariko ubwoko bw'Aburayo, nuko ajana ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Rero dushobora kumva ko ibyo byose byashushanirijwe mu buzima bwa mwendata mukundwa William Marion Branham. Twabonye ibanga ry'ubuzima bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, twabonye kandi n'ubutumwa bwiwe, kandi twabonye n'ingene mu butumwa bwiwe harimwo amayerekwa, harimwo inzozi n'ubuvugishwa bushingira intahe ukuzoba rukuza kwa kabiri kwa Kristo, uko ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzogenda, hamwe n'ibyo Kristo azoba ariko arakora mu ishengero ry'iwe ku munsi wa nyuma, n'ingene abatorijwe n'Imana bazomwakira ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibireko bizimfuruka, n'ingene hazoba umuzuko bapfuye bizera Kristo no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Ibyo byose bishushanijwe mu nteguza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero dushobora kumva ingene Kristo yishushanirije mu nteguza yiwe, n'ingene yashushanije igikorwa yari gukora kuri uno munsi wa nyuma mu gihe cy'ibireko bizimfuruka, hamwe n'ikiringo c'ubwami, kugira ngo ahamagare yegeranye abatoranijwe, no kugira ngo hanyuma
nyuma yo kwisubiza ibyiwe byose azura abapfuye bizera Kristo, ahindure natwe abakiri bazima kugira ngo tujye mu buzima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama kuri uno munsi wa nyuma. Rero mwitegereze nk'uko mwidata Branham byabaye ngombwa ko arindira iyo myaka yose kugira ngo mu mwaka wa 56 w'ubuzima bwiwe ashingirwe intahe n'Imana yuko yakize, ndetse anabone inuma y'indwi. Ni nako ishengero ry'umwami Yesu Kristo byabaye ngombwa ko ririndira bino bihe byose kugira ngo rishike mu gihe cy'urukubizifuruka mu ntambako y'Imana ishushanijwe mu myaka ya 50 na 56 y'ubuzima bwa mwendata Branham, kuko iyo niyo ntambako y'Imana y'umwaka wa yubile. Umwaka wa yubile w'ubuzima bwiwe yawutanguye mu mwaka wa 50, aho niyo yinjiye muri yubile, kandi namba ntiyasubiye kugira ico kibazo c'ubugwayi, ico kibazo cisubiramwo buri uko haba haciye imyaka indwi. Ibyo byose twabonye ingene ibyashushanirijwe ngaho muri iryo yerekwa yagize, ingene ico kibazo cishushanirije ngaho, kuko nishusho n'ingero y'ikibazo ishengero rya Yesu Kristo ryari gucamwo, hanyuma rikaronka agakiza ku buryo bw'impwemu n'agakiza gafatika kaboneka k'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ivyo nivyo mu ntambako y'Imana yo kuva mu mwaka wa 50 kabandanya, kandi mu kwinjira mu gihe cy'urukubizifuruka twinjira mu mwaka wa yubile mu mwaka wa 50, kandi haca hisubiramwo hakaba intambako ndwi. Ku ntambako kw'iherezo ry'intambako indwi, buri uwugize umubiri wange wa Kristo mu gihe cy'urukubizifuruka azoronka umubiri uhoraho, umubiri musha, azoronka agakiza kaboneka. No kuvuga ngo umubiri wiwe uzohindurwa, kandi ako n'agakiza karuta igitangaza gisanzwe kiboneka ku mubiri w'inyama. Kuguma mu mubiri w'inyama ni igitangaza gikomeye cyane, kuko ico gitangaza kidushikana mu mubiri uhoraho uwo Kristo yasezeraniye umwe wese muri mwebwe na jewe. Kandi rero turabonye ubuzima bw'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'ubutumwa bwiwe, ubutumwa buteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Twabonye zimwe mu nzozi n'amayerekwa hamwe n'ubuvugishwa yavuze mu butumwa bwiwe, mu bikorane vyiwe, ari byo bihuye n'iki gihe twebwe turiko turabamwo, ahari guhinduka ukuri hagashitswa, aho byari guhinduka ukuri bigashitswa nk'uko byasezeranywe n'Imana mu buvugishwa buri muri Bibiliya, haba ubwo mu isezerano rya kera ndetse n'ubwo mu isezerano risha. Turabonye rino banga rikomeye cyane ry'ubuzima bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo William Marion Branham hamwe n'ubutumwa bwiwe. Mu kurangiza rero, ku rupapuro rwa 5 mu butumwa, ku mababa y'inuma yera, agace ka 36 mu Gisipanyolo, haravuga ngo ariko nyene nka kwa kundi nyene nari ku musozi ndiko ndaraba inkokoma, mwebwe murazi ayo makuru. Ndavuga nti ni byiza kuba hano mwami, nk'uko Petero yavuze ngo turashobora kubaka insago zitatu, ariko mu ntango z'umusozi abarwayi n'abababaye bararindiriye, abazimiye n'abari ku mfiro bararindiriye. Nuko rero dukore mu gihe hakiri ku murango. Umunsi umwe amababa y'inkukuma yera azomanuka, kandi azotujana kure. Amababa y'iki? Y'inkukuma yera. Inkukuma zishushanya abavugishwa.
integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ni nk'ukuma umuvugishwa na marayika w'umwami Yesu Kristo nawe nyene ni nk'ukuma n'umuvugishwa. Kandi nimba hamwe n'inkukuma ya mbere integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo tutajanye mw'izamurwa mu mazima n'ubuka bw'umwagazi w'intama, nuko rero tuzojana no kuza ko wateguriwe inzira ari wari nkukuma nini. Tuzojana na Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, mu kugaragara kwiwe ko ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibireka zifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, yihisha kandi akihishurira muri marayika wiwe ntumwa, marayika ntumwa yahaye Yohana intumwa guhishurirwa kw'ivyahishuriye Yohana. Inkukuma yahishuriye Yohana anamayerekwa y'ivyahishuriye Yohana muri bino bishushanyo by'ivyahishuriye Yohana ivyo yabonye yongera arandika. Turabonye ibanga ry'ubuzima bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe n'ubutumwa bwiwe. Kandi turi hano muri iki gihe ca nyuma mu gihe c'ibireka zifuruka, igihe gihwanye n'umwaka wa yubile, igihe gihuye n'intambuko y'Imana y'umwaka wa yubile, igishushanirije mu buzima bwa mwene data Branham uhereye mu mwaka wa 50 w'ubuzima bwiwe kugeza mu mwaka wa 56 w'ubuzima bwiwe. Turabonye ibanga ryari rinyegejwe mu buzima bw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo hamwe no mu muryango wiwe nawo. Ese Imana yohezagira umuryango w'integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo kandi bafashe ku munsi wa nyuma kugira ngo babone ugushitswa kw'amasezerano y'Imana ayasezeranywe na Yesu Kristo biciye mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. N'abatorejwe bose banditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama, ese Imana iyo bahumura amaso kugira ngo babone ibintu byose byashushanirijwe mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo biriko birashitswa muri iki gihe ca nyuma nk'uko biri mu buvugishwa bwa Bibiliya, uburi mw'isezerano rya kera n'uburi mw'isezerano risha, bujanye n'igikorwa Kristo azoba ariko arakora, igikorwa Kristo azoba ariko arakora kuri n'umunsi wa nyuma. Hariho n'ibindi bintu byinshi bishobora kuvugwa kuri uno muvugishwa ahambaye cyane integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Marion Branham. We ntiyashoboye kwinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha akiri ngaha ku isi. Ni kuvuga ngo ntiyashoboye kwinjira mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha kugira ngo hanyuma azozamugwe ari mu mubiri musha ari kumwe n'abatoranijwe bose. Ariko yarabonye nka Mose, yarabonye igihugu c'isezerano kandi yarabonye n'ibizoba imbere gato ugushitswa k'umugambi w'Imana mu gihe gishasha, igihe c'ibireka zifuruka hamwe no mu kiringo gishasha, ikiringo c'ubwami. We byose yarabibonye muri izo nzozi n'amayerekwa hamwe n'ubuvugishwa yahawe kugira ngo ashikirize abwire ihanga ry'Imana ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Yarabonye ivyo bintu byose, aravuga ibintu byari kuzoba hanyuma yo kuva mu mubiri kwiwe. Yaravuze atazoba ari hano, ndetse kandi yaravuze ngo sinzicwa n'ubusaza atarashika hano. Kuri ino tariki yoba yafise imyaka ingahe? Yoba yafise imyaka 88 y'amavuka. Kandi ku myaka 80 y'amavuka birasanzwe cyane yuko umuntu apfa, ndetse no mu myaka 70 y'amavuka kubw'ubusaza arashobora gupfa.
ndetse n'imbere y'imyaka 70 umuntu apfa abapfuye ugw'akarago kuko aba yishwe n'ubusaza, kuko ibintu bimwe bimwe igihe ashikana imyaka runaka hariho ibintu bireka gukora kugira ngo umuntu apfe, kandi ikibazo runaka kimubayeko gituma umutima ureka gukora, nuko uwo muntu agapfa. Uhereye ku myaka runaka ukabandanya, ico gihe ruharugwa nk'urupfu rw'akarago, urupfu rusanzwe, urupfu umuntu aba yishwe n'ubusaza. None ni imyaka ingahe mwene data Branham yari gupfira ko mu gihe yari kwicwa n'ubusaza? Ntabyo tuzi, ariko yaravuze ngo sinzicwa n'ubusaza ataragera hano, kiretse nkapfira mu mpanuka canke nkicwa n'ikindi kintu. We yategerezwa kuva mu mubiri gupfa, kuko muri we hari hashikirijwe ibintu byose byategerezwa gushitswa, kandi Imana yari yashushanije, yari yageranije ibintu byose yari gushushaniriza muri we. Yari yashushaniriza ishengero ryayo muri we, inashushaniriza umugambi wose, integuro yari gukora no muri iki gihe ca nyuma, hamwe n'ivyo yakoze mu bihe vyaheze, navyo nyene yabishushanirije muri we. No kuvuga ngo umuntu Imana yashushaniririjemwo ibihe byose byaheze by'ishengero ryayo, ndetse n'igihe c'ibireko bizifuruka, hamwe n'intumwa nazo nyene byarashushanirijwe, ndetse n'intumwa nazo nyene zarashushanirijwe muri we. Nuko rero turashobora kubona ingene integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yabaye umuvugishwa n'Imana akomeye cyane, ahambaye, umuvugishwa akomeye cyane Imana yarongetse ku kiremwa muntu muri Amerika ya ruguru. Arahambaye cyane kugeza ubwo igihe kimwe yavuze ko iyo igihugu ca Amerika kiba carakiriye Kristo mu gihe c'ubukozi bwiwe imbere y'igihumbi amajana 1959, ikimpumbi muri ico gihe cari kuba kiri ku isi inganje y'imyaka igihumbi. Rero mwumve ingene yabaye umuvugishwa n'Imana akomeye cyane, umuvugishwa n'Imana Imana yarungitse nk'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Turabonye ubuzima bw'integuza hamwe n'ubutumwa bwiwe. N'ubu haracariho ibintu byinshi bishobora kuvugwa ku nteguza hamwe n'ubutumwa bwiwe. Rero nta numwe yofata nabi kijya kintu yihenze ko mu gushitsa igihugu aciwe, mu gushitsa iryo bwirizwa ryo kuja mu bapanekoti kubabwira ubutumwa. Ntihagire umuntu agifata nabi, agifata kutariko. We ntiyari bwatahure neza ikibanza ciwe nk'umuvugishwa ubukozi bwiwe. Twoshobora kuvuga ko yarakiri umwana, yarakiri nk'umwana mu buryo bw'ubukozi, umwana mu buvugishwa, turiko tubivuga mu buryo bw'impwemu. Yari umuvugishwa akiri muto. We yarihenze, ariko yihenze adashaka kwihenda, adashafise icipfuzo co kwihenda. Yihenze atavyipfuza, kuko icipfuzo ciwe kwari kugenda, ariko ibintu vyari bimukikije, ibintu vyari bimusugereje, vyatumye acika intege, nuko araheza arihenda. Ariko nubwo vyagenze uko, nta muvugishwa n'umwe yigeze haba muri buri na kimwe mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga nka Revera William Marion Branham. We na mutagatifu Pawulo babaye abavugishwa bakomeye cyane Kristo yarungitse mu ishengero ryiwe mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Nuko rero
ntiturabe amakosa yoba yarashoboye kugira, ariko turabe ukugaragara k'ububasha Imana yakoreye muri we, hamwe n'umugisha ukomeye cyane wabaye ukugaragara k'uwe ngaha ku isi n'ubutumwa yatuzaniye buvuye ku mwami Yesu Kristo, kugira ngo ategure abantu, abategurire kwakira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi nk'uko yavuze ko ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzogenda, uko niko bitegerezwa gushitswa muri iki gihe cya nyuma, ku munsi wa nyuma, mu gihe cy'ibiruko z'ifuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Ariko igihe umwami wacu azoserukira, azogaragarira ku isi, azoza agendera ku farasi yeraderere nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Uko niko ukuza kwa Kristo gutegerezwa kuba. Ategerezwa kuza ari mu mubiri w'inyama wo mu gihe cya nyuma, ariko mu mubiri w'inyama ntazoba ari umwami Yesu Kristo, azi ko azoba ari umubiri w'inyama gusa, aho Yesu Kristo mareka w'isezerano azoba agaragariye muri mpwemu yera, atumenyesha bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Ivyo nivyo yategurije William Marion Branham, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kuri jewe ryabaye bakora ikomeye cyane kubana namwe muri iri joro. Ndabashingira intahe y'ubuzima bw'integuza hamwe n'ubutumwa bwiwe ubwo yazanye abuzanira ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ubuzima bw'integuza hamwe n'ubutumwa bwiwe. Twebwe turizera ubutumwa bw'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi hagize umuntu atabuzi William Marion Branham, hagize umuntu atamuzi William Marion Branham ni Eliya yategerezwa kuza mu kugaragara kwa Eliya mu ncuro ya kane, ateguriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ese imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tuzamugwe kuri uno munsi wa nyuma. Kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kandi mubandanye mugira ibihe byiza vya Noheli hamwe n'umwaka musha w'iterambere 1998. Ese Imana yobahezagire kabarinda hamwe natwe bundi busha Felix Karo, kugira ngo abandanye kandi asozere muri iri joro.